Nihaterisana kanizeye ko mugena mugira ibihe byiza rinze ko mugena munezerwa twa turiko turavuga ku bintu vya Saint Valentin twagerageje kubica imuzi turavuga nk'ivyo no kwita imice y'abantu bemerewe kwizihiza canke se ku celebra uno munsi wa Saint Valentin ariko uno munsi nitwo navyibagire ko ari ku munsi wa gatatu kandi ku munsi wa gatatu twadufise igice na cyane tubibutse kandi umunsi w'ibikorwa wo guhera mu gitondo basohoka oya gusohoka ni ku mugoroba Justin gusohoka ni ku mugoroba we bwana Rubambo Saint Valentin yabayeho nuko ngira abantu nikakujye bakubwira ngo ku munsi wa Noel canke se wa Bonane wa Pasika niwo munsi ngo tujya inyama n'umuciri guys imisi yose rero yamari kuri Bonane yamari kuri Noel twama twabitikuye uragenda ngaho kukabare kanaka ntashimye kuvuga izina ukagiyo nyama Saint Valentin nikuraho kuno munsi hari ibikorwa by'iterambere kandi haba mu muryango canke se no ku gihugu haba ku muryango ku gihugu canke ku bandi nibikuraho bisaba gusa yuko biba ari ivyo mu mutwe murashaka kwirapota mukavuga ati ko dushaka gucelebrate ga Saint Valentin neza reka tuzogende ruguru reka tuzogende kujyegwa muri weekend tuzoja hanana ubwo byose bikaba nyuma y'amasaha y'akazi yes bwana Trésor twamaze kwinjira mu mwanya wangira inama uti bimeze gute muri ngina maho kumenyereye buri munsi migano good morning turabagezaho ivy'abanywanyi bacu batwandikiye tubutse kandi ko ngira inama iba mu bice bigenda bitandukanye hariho abashobora gusaba kugirwa inama mu bijanye n'inkundo abashobora kugirwa inama mu bijanye n'ubuzima busanzwe tubona dukunze ko nakunda kuzinu vy'inkundo cane sinzi ko ivyo bisigiye bitwara abarundi cane ntitwirefera ku nkundo gusa ahubwo turadufata ibice vyose bigize ubuzima kugira ngo nyabuna bikunde tuginde duhanura niyo mpamvu dukunda kubasaba kutubwira ibintu vyubaka apana ibintu bitubaka hari umuntu aruka message ukaruga herego ukavuga to ya vraiment kameme nuko rero ugasanga ni hatari star niyo mpamvu yitwa ngira inama rero ntitugira inama umuntu agize afise kwazo mu rukundo gusa oya tugira inama abashaka kuba ufise nk'umbi nka 50 ukavuga ati nshaka mumbwire mbega ayo 50 no bikoze iki urashaka ufise projet nawe ukavuga ati ni mundangi ndafise amahera naya mbega nkuriye projet urashaka kuba utabanye neza nabo mu rugi wanyu papa mama nabo muvukana kwawe wumva kwifatira umwanzuro cyangwa se decision abiriko birakugora cyane bwati reka ngende mu muryango bwagutse blackfm bangira inama kabisa kandi bwana Rubambo for really kuva dutangura kugira inama abantu benshi nta muntu umwe yigeze aza kutubwira yuko inama twamugiriye itagenze neza tumaze kuronka abantu benshi gose baza bashinya ati kabisa kumwambwira ndabigenze kubwo cagiye nagira nihende nagira mpubuke nkora bitari ivyo nkarakuze cyane kungira inama hari ikintu cangyoheye mu mwaka wahera twakiriye umuvyeyi azanye umwana kuri radio avuga ati uyu mwana wa Radio Black FM yavuye mu mpano mwagize gute mwamuhaye turaryoherwa tuvuga ati wow ivyo ni ibimenyetso bidasanzwe vyuko ikigano good morning gifasha mu iterambere haba igihugu haba mu ngo haba mu myidagaduro ndi byose genda bitandukanye na cyane kandi naco gisata twedukoreramo nuko rero uti bimeze gute turafise ngira inama hano ni y'urukundo kandi ugiye kuraba turi muri mu bihe vya Saint Valentin timu vya Saint Valentin bisaba ko tugira inama batari bake kuko twatangiye twivuga mu ntangamara muri WhatsApp today Onoro yanditse avuga ngo gato Merci beaucoup Unanditse avuga ngo mwaramutse kuri Black FM mwaramutse cyane ngo ndumwigeme afise imyaka 26 nashaka mu ngira inama jewe nakundanye n'umusore imyaka 3 yari heze turi kumwe harageze aho dutegura kubana turajana iwabo mushike mu muryango naragezeyo ndabonana n'abavyeyi biwe nabo tuvukana biragenda neza ngo nuko rero ntashaheze iminsi yarambwiye ngo nubwo vyagenze kujya ngo hari abantu batarabaza ngo bumve vy'ukuri ko twobana abi wabo n'umuhungu wari abantu batarabaza ngo bumve vy'ukuri ko bo barekurira kubana ngo abo bantu nabakure ngo kandi batavyemeye ntibizokunda ko tugira gute ko tuvyara ko bibaruka naramwemereye ngo azobabaze ariko mw'iyi minsi mbona atamvugisha neza
yatanguye gusa n'uwandambiwe kandi igihe cyo gutegura urubanza cyari kigeze. Shaka mugira inama y'ico nogira gute ico nokora avyumva. Uyu mwigeme yakundiye n'umuhungu imyaka ishika 3 hama bafata itegeko bashinga umugambi wo kuja hehe wo kujaho n'umuhungu wabo n'umuhungu baramubona baramwishimira. Mugabo hariho abantu ngo batari hafi ngo babakure ngo kandi batavyemeye ngo ntibikunda ko bagira gute bazibaruka ko bavyara. Urumva ko ku bana birakunda mu bwo kuvyara ntivyokunda. Ntiyavuze ko vyanka ko bavyara canke ko vyanka ko bitazokunda ko babana. Ubwo yahise avuga ati ntibizokunda ko tugira gute ko tuvyara. No kuvuga ngo ku bana vyo uko biri kose bavyemereye ko abo bana abo bantu ngo batabonetse batavyemeye ntibigira gute ngo ntibizokunda. Ariko kandi yavuze ati uyu musore atanguye kuzaranyereka ibintu bimwe bikancanga nkabona yuko yagize gute yandambiwe. Ati none rero nimugire gute nimungire inama. Trésor uyu mwigeme tumanura iki bwana Rubambo? This is too much. Ndiko ndibaza ibibazo bisangira n'ivyo nawe uri kuribaza makano kanya. Aba bantu ko yagiye bakabonana n'abavyeyi biwe b'umuhungu bose nabo bavukana bose, aba bantu bakure bazoja kubaza kugira ngo bakunde babone ibibondo nabahe ni bande. Reka tubanze dusubire inyuma gatoya. Twabivuze ati urukundo rw'abantu bakuze no kuvuga ku musore imyaka 21 ku mwigeme imyaka 18. Hama yindi condition twavuze ati iyindi condition nuko muba umuhungu aba yiteguye haba ku biribwa ku nzu ku vyambagwa no kubuza bwo muri kazoza. Ofisi icugira gute icukora ku buryo mudashika mu nzu ngo muce mugira gute muce mugwabira. Umwigeme nawe ko aba koko afise ubuzima buzira umuze ubuzima buzira umuze voilà. Ivyo buryo aba yoshobora kwibaruka neza atakibazo nakimekera ivyo mukwije saba. Ariko kandi iyo urukundo ruvuye muri mwebwe rukaja mu miryango mukagwerekana ikimenyetso ciza cuko koko mugire gute mugira mubane kandi biciye mu mategeko. Uyu munsi tuvuga ningo nyinshi mu gusambuka umenga nta gisabwa kumenga bari kubakina agahoro sivyo kwinyigizana naguhebeye vayo ndabivuyemwo ijya inage bimwe baterana abana sivyo uranteye cyane urambabaje ndabivuyemwo genda iwanyu kandi ndagiye iwacu nta kwihangana mwari muri je. Nuko rero iyo mwejeje iyo mwamaze kumvikana ko mukwiye kubana harakurikirana ko muvyereka imiryango imwe iravyishimira iyindi ntivyishimira. Ubwo uko bigenda kose murafise imiryango muba mushaka kubona ko yagize gute yavyishimiye. Iyo yavyishimiye nta kibuza mutagira gute mutibanira. Sinzi ko ikintu turagihuriza ko cyane. Abantu bose ntibo bakunda bose. Hari abakunda bukebuke abakunda cyane, hari ababanka bukebuke, hari n'ababanka cyane. Hari n'abazigara bakabiyumvamo n'abatazopfa bagize gute bigaruye. Turi kumwe ico kintu nacumva gatezo. Iyo ivyo bintu byose rero ubona bikunda abo mushaka abishimira akabishimira abasigiye kumuja muri komini kavyemera ukora vyumva ukaja mu shengero ishengero rikavyemera kubasenga ama bakagira gute bakabaherekeza ukagira gute mukabana mukamurusa umuhezagiro wo gufata ku idarapo byagiye kimeso cyo gufata ku idarapo sikintu coroshe ujya n'umuhezagiro w'igihugu ijya sije muri ko murasiye saga kino ujya n'umuhezagiro w'igihugu hama mu rugo naho urumva mwanzi muhamagana mu rugo n'umuhezagiro w'ikivyeyi hama mu rusengero cyumva yuko ari hatari pasteur aruhira avuga ati mu kibanza c'Imana ndabasiza amavuta genda mu bane ntamwe acavuga ngo ekleziyira hezagira noneho bambikanye impeta na cyane wala ni hajya uravyumva rero aba rero uyu mwigeme jiki uno muhanura izo etape zose nimba ko kubona zidashoboka hagarika urukundo nukuri hagarika urukundo. Ariko aravuga ati je umuhungu ya presence iwabo mugabo hari abantu bakure batarambona ngo kandi ngo tutabonanye ntituzovyara. Niyo condition kutavyaraga monami hari umuntu atanga uruvyaro
imagine hari umuntu atanga uruvyaro ico ni ikintu gikomeye cane nibaza yuko rero no mwigeme narabe neza ntaba ari ama pretext ntaba ari ivyitwazo vy'umusore canke gwana rubambo naho nyene ntawomenya ashobora no kwibaza yuko maybe uwo muhungu bafise ibintu baziririza ko yaniza avuga ko batazobana abantu bakure nabaye abazi abagende kubabaza abantu kugira ngo bumve ko bazokunda baronka ubuvyara ko yo baramaroze boy jiwe simba siniko ndabishira makenge abo bantu bakure none ni bande uko kumwirengagiza abo bantu usanga yarababajije bakamubwira ati urya mukobwa ntivyokunda ntitumwishimiye ikintu gikomeye ico kintu abo bantu bakure none bakubuza kuvyara mugo bakakwemera kubana ni bande kubana bwana rubambo iwabo w'umuhungu bo ntaco bitwa abavyeyi ntaco bitwa bajya abavyeyi baravyemeye n'abavukana ni umukobwa ni mwiza mugabo uzogere tubaze bakana kanabo abonzi bakana kazogere tubabaze twumve yuko mwoshobora kwibaruka kubana ho je turabona mwobana mugo ntimuzogira gute ntimuzovyara muzokwiba abantu batabikunze je rero nkagira nti uno mwigeme ngirageje kwisha mu kibanza ciwe nimba koko umuhungu ari ready nibakore mariage bakore mariage uruvyaro rutangwa n'Imana uruvyaro utanga n'Imana uruvyaro utangwa n'Imana bakore mariage babishira imbere y'abantu babishire muri famille babishire mu rusengero bagire gute babana twibutse ko badukurikirana nta munsi numwe umuntu atanga uruvyaro twama twumva abavyeyi bacu baragiye bari baruse amaze imyaka n'imyaka batavyara ba muganga barababwiye ati nimurondoka hari nabibaruka bamaze imyaka 15 babana bakaje no kwa muganga bakababwira ati tubone impamvu mutavyara ati mwese mbona umenga bimeze neza twebwe ntituzi nacu urumva iki cyane kintu gikomeye cyane nibaza yuko rero iyi couple uretse ko hagiyemwe akantu kuko umuhungu atanguye kumweka kamurambiwe umwigeme nawe naraba impamvu umuhungu ari karamurambirwa kuko ibi kintu cyo kurambirwa mu rukundo kurambirwanana ugasanga umuhungu yarambiwe umukobwa yarambiwe umuhungu bifise impamvu nyinshi tubirabire hamwe navyonyene mu rukundo kiraza kwisesagura urantaura ijambo kwisesagura that's the first thing kiraza kwisesagura kuwukunda kwitanga igitambo kwa voila wenye apana ibindi iyo tuvuze kwisesagura wosanga ari nko gusesagura uburyo bwawe wewe ubwawe we mwenyewe ukitanga igitambo ugasanga mwama mwarenza amabwirizwa ugasanga mwari hangeso kwa mwarenza ibwirizwa icuro nyinshi uko bukeye uko bwije no kurenga ibwirizwa umuhungu ntaca ateze kukubonamo atakubonye muri niyo finale kurenga ibwirizwa kandi iyo niyo point finale niyo kandi umuhungu akuronderera none yironse ukiri wanyu abakeneye iki ugaca umwisesagura ko kandi ni kibazo gikomeye cyane burya uretse n'ivyonye byo kurenga amabwiriza uko bukiye uko bwije n'ikintu burya cuko mwama muherekeranye uko bukiye uko bwije muramana murarambigwana mwenga ni kigombo ni pana n'umusipi murarambigwana nitimwe turababuza kugira gute kwamana oya mugabo ni kibabuzi cyo mugira gute ivyo mukora ugasanga amasamu mu marana n'amasamu muranguramwe ivyanyu kugira ngo mwiteze imbere ugasanga amasamu mwategeza kuranguramwe ivyanyu aba menshi gusumba ayo mugira gute mwamana ubwo rukundo rujaye hani misi hana amasaha muvuga ati chaque weekend tuzobonana imisi y'akazi tugire dupambane twese weekend turashaka kubonana cyane ntitubonane canke wanashaka urashobora nko kujera umuntu kimya ntabimenye ukabona kuko abahungu bobo kenshi nkunda kubona ku bahungu abahungu barafise kano kantu kuko yamashaka kuba ari kumwe n'umukunzi wiwe nazumva betete ko yamuryohera ni kumvo nyinshi ni ibintu byinshi bitandukanye umukobwa z'ubwinga ashaka umujera akabimuhisha akamwereka yuko yafatiriwe nk'akarorero mugatanze igirimwo atanugwawe akazira mutunguza ko babonana umuhungu ataravyiteze gutyo bikaguma biryoshe kirazira kwisesagwana mu rukundo nivyo bivamo kugira gute gusanga mwarambigwanye nta kintu kimwe gikushaka ko uko agushatse arakubona buri mwanya yifuje ko murenga ibwirizwa muca murirenga nta kuvuga oya ejo umutumire hoza tubwira ibintu nk'ibi twige abajene twige kuvuga no oya abajene bariko baranyumva non est toujours total oui est toujours total
nta no iri partielle ibaho nta nawi iri partielle ibaho igakuvuga ndanse igakuvuga nemeye iko avyumva igihe cyose uzofata ingingo kandi ngena kubwire ushaka gufata ingingo ukaza uwo mukundana akaza urafata ingingo umweretse yuko utarishuwa bizokugora urakekeranya kumenyera uko wamwiyeretse mwereke yuko ikintu wagikunze wa chance uba wagize gute wa chance ariko kandi igihe cyose none ikintu bagikunda canke bakacanga nico kibazo harigiye wanka ikintu byategeza kwemera kugikunda ubwo kukanyaro mumvo ugasanga uracasa voilà kukanyaro ugasanga uracance kandi bitari byiteze canke bitari byiza ko ucanga kiraza ro guhana mananiza mu rukundo ugukunda n'umuruhisha reka vyumvaga monana ugukunda ntugira gute n'umuruhisha uramureka akisanzura akiha umwanya ukwiye akumva ko ari kumwe nawe aba ari kumwe n'umunezero akumva yuko yabuze yahuye n'ibibazo kana ari we kuri finale sekuru ya nyuma hanyuma n'umunezero ni wawe ivyo navyo ni ubikriting ni ubishiraho kandi kubishoza ibintu bigoye erega abantu benshi bazi ko maybe ni gutanga amamiliyoni y'amafaranga cyangwa se guys care gusa just care isanzwe gusa yo guha umuntu sivyo ukumwita mu buryo bumwe cyangwa ubundi ukuntu umuganiriza the way umwitaho kandi kwitaho umuntu rero siku ari ikintu kwamana siko kwitaho umuntu uramwitaho kuri telefone mutizi iyo minota ingahe yo kuvugana bivaye n'akazi muba murimo sivyo umutizi iminota ingahe yo kubonana cyangwa se yo kuvugana kuri phone then Jesse numva ukuntu mwobamwe kuva kubambiriza kwa Mungu mwamana n'umuntu aha niyo byo bimeze gute umuntu abwiza kurambira ikintu cakeya kiroshe cyane suka mu gatondo hari abantu batazi kwandikira message mu gatondo nantangure nanje nantangure message ya nyuma ariyo ni yanje nta yindi no kwandikirako ugasanga mubaye muri ivyo ubuza gusanga yaragize ikibazo mu ijoro we uri muri ya bread ofere nantangure kandi anagwaye ari no mu bitaro araremvye ari mu bitaro nantangure ntafise ukuntu yo kwandika message aho ni kuri telefone fate nyemba mukura muri ville mwese fata saa sita mutungure sheri wamaze gusoka mu kazi wagiye muri pause nagiye kubo bikunda mugabo sanga nta dusangire canke ihorere nsanga aho ndamutse sanga wamusabiye plat préféré y'umukunzi wawe yize imfungurwa akunda ubuzizi mutere surprise urumva ni ibintu byo gutanga care urumva aho ni hafi canke nyamba mukora mu nzira imwe ukaba ufise akaduga simpaka ngo wamuca mu kabare buri munsi uri kumwe n'abagenzo mubaze sheri uri hehe ndacari ku kazi usoka nisigaje iminota nini kashanda gutenda dutari umutahane mudepoze mutarabana mudepoze n'urukundo ni ikintu cerekana ico kimeze urazi yuko bwana rubambo even when umukobwa yoba afise akazi akora sindavyase akaba afise amafaranga maybe yoshobora kwirasiona saa sita bifaye ari ku kazi nawe uri ku kazi even when mutona bonana mugati shiri mwagiye muri pause wagiye gufungura no way gusanagira ngende no way ndakunuke amafaranga kuri imikashi ugenda ugura utkufunga urabizenza ko amafaranga arayifite ngo no kumuha yiwawe biraryoshe ariyumvira uramaze kubona andukiye amafaranga yo gufungura kwe naranyi ba mama na ba papa mama rashobora kuba afise amahera ugasanga mugarabwiye papa ati none papa ntunzi yegenda kumbira akabagisi kawe agahitamwo ko aha amafaranga umugabo gentuza ni igitenge ari urumva baba bakundiza impano za hato na hato kujya kuntu umugabo amuha kijya gitenge nivyo bimuneze kijya conyene tugarutse rero kuri no suje y'uno munsi uyu mwigeme nabanza arabe kwanza impamvu iki kintu cuko hari abantu babuza kubana kandi bagiye muri famille y'umuhungu iki ni kibicitwazo vrema ni kibicitwazo gusa ni yigembe uru rukundo ku muhungu gwari ruhari inyuma y'imyaka 3 gwaye ruhari uko biri kose inyuma y'imyaka 3 ubwo rukundo gwaye ruhari bwana rubambo urukundo gwari ruhari kugeza yaho umuhungu yoja n'umukobwa iwabo hama nyuma havuga ngo ntitwobana ico kibazo genda iwawe naje gende izo mbaraga yo zikura he ko rero uyu mukobwa yatanguye kubona yuko umuhungu atamwitaho nagende arabe neza aho biko birapfira uko biri kose harahari ni habura hariho muri uko kwisesagura nako muko gutanga keya canke guhimbana
Voilà. imyaka 3 ya kino gihe ni myinshi ni myinshi gose burya umukobwa kimwe tuvugana mu myaka umukobwa wa bino 2020 kuduga akundanye kurasa imyaka 3 ni intwari pe bisigiye bishobora bake ni nararibonye bisigiye bishobora bake ubuzima bwaranse bwarazimvye tuzuka twiruka duhura n'ibintu bitume n'umutwe ama stress y'ubuzima ama stress y'inkondo usanga umuntu ata patience agira mu mutima umukobwa rero canke umuhungu patience ku myaka 3 nukuri aba bantu ntibosambura duhari ntibashobora gusambura duhari nibagenda ahubwo bicare barabaho vyapfire kandi ko bamaze kwija muri famille nibemere ko bisambuka kunyene nibisuye muri famille nibije he muri famille hama biherereyo uko bigenda kose ikupi igomba kubana for really nuko mwamaze kumva rero cyago cacu cuno munsi turi tariki 14 z'ukwezi kwa kabiri tubana twifuriza Saint Valentin canke Valentine Day kubakundana bamaze gushika mu bibanze bimwe vyo kuryoherwamo vyo kurukiramo twifuriza kugira ibiruko vyiza ko kandi bidakuraho ko akazi canke n'ubuzima bw'igihugu bibandanya bitera imbere mwamaze kumva ikibazo cya gihari kuno muvukanyi wacu twamaze kugura 35